Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'ijoro ryiza. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abarundi bakoresha imipaka Uburundi buhana n'igihugu kibanyi ca Tanzania bategekwa kugura ikarata y'urucanco ku nguvu izwi nka carte jaune ngo kuko izitangwa n'Uburundi zitizewe. Nk'uko tubishikirizwa n'abanyagihugu batari bake, nuko abarundi bakoresha imipaka Uburundi buhana n'igihugu ca Tanzania mu gusohokera canke mu kwinjirira ku mipaka Uburundi buhana na Tanzania muri kino gihe ngo bafatwa nabi n'igipolisi ca Tanzania. Mu makuru uruganda rwa radiyo Haguruka dukesha iyi nkuru rwashoboye kuronka ruyakuye ku barundi bakorera ingendo mu gihugu ca Tanzania, intandaro y'iryo hohoterwa rikorerwa abarundi ni ikarata y'urucanco. Ikarata bita Carte Internationale de Vaccination ikunze kwitwa carte jaune itemerwa n'igipolisi ca Tanzania. Igipolisi ca Tanzania ubu kikaba kitemera izitangwa na leta y'u Burundi, mbere bakagira ko bavuga ko izitangirwa mu Burundi ko ata gaciro zifise. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi BBN yaraye ihagaritse ikinyobwa Sapporo ku mvo zitandukanye n'iza Perezida Ndayishimiye. Ikigo BBN caraye gitangaje ku munsi w'ejo haheze igenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'indwi 2024 ko gihagaritse ya nyobwa Sapporo imaze iminsi ivugwa ko vyinshi mu Burundi. BBN ikaba ivuga ko yakoze isuzuma ry'ivyo binyobwa hama isanga ababikora barabeshe mu kuyita umuvinyu kandi atacamwa na kimwe bakoresha mu kubikora. BBN ikaba imenyesha ko ingingo yayo idafatiye ku vyo Perezida Ndayishimiye aherutse gutangaza ko Sapporo ari uburozi. BBN ikaba ivuga ko mu isuzuma ryayo hitigeze itora ivyoba bishirwa muri Sapporo bishobora kwica umuntu. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Kenny Claude Nduwimana yarayasabiwe gupfungwa imyaka 5 no gutanga ihadabu ry'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Parake ya Mukaza niyo yamusabiye ico gihano mu kurangiza imburano muri sentare nkuru ya Mukaza, hakaba harejo haheze igenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'indwi 2024. Ubu hasigaye kumenya urwo sentare izomucira. Kenny Claude Nduwimana yahagaritswe muri Gitugutu 2024 yagirizwa kwambika ibara bamwe mu bategetsi no guhungabanya umutekano w'igihugu. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse yewe n'ijoro ryiza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abarundi bakoresha imipaka Uburundi buhana na Tanzania bategekwa kugura iyi karata y'urucanco aho babitegekwa ku nguvu. Iyo karata ikaba izwi nka carte jaune ngo kuko izitangwa n'Uburundi zitizewe. Nk'uko tubishikirizwa n'abanyagihugu batari bake, nuko abarundi bakoresha imipaka Uburundi buhana n'igihugu ca Tanzania mu gusohokera canke mu kwinjirira ku mipaka Uburundi buhana na Tanzania muri kino gihe ngo bafatwa nabi n'igipolisi ca Tanzania.
Mu makuru uruganda rwa radiyo Haguruka dukesha iyi nkuru rwashoboye kuronka ruyakuye ku Barundi bakorera ingendo mu gihugu ca Tanzania, intandaro y'iryo hohoterwa rikorerwa Abarundi ni ikarata y'urucanco Carte Internationale de Vaccination ikunze kwitwa Carte Jaune itemerwa n'igipolisi ca Tanzania. Igipolisi ca Tanzania ubu kikaba kitemera izitangwa na leta y'u Burundi, mbere bakagira ko bavuga ko izitangirwa mu Burundi ko ata gaciro zifise. Nk'uko ayo makuru twaronse abivuga, umunyagihugu w'umurundi wese yerekanye ikarata yatangiwe mu Burundi, abapolisi ba Tanzania baca bayita mw'ibarabara, bagaheza bagaca bategeka uwo murundi kuriha amashiringi angana n'ibihumbi 30, ndetse bagaca bategekwa no guterwa urwo rucanco ku nguvu. Abo Barundi muri kino gihe bakaba basigaye babona ko ivyo bakorerwa hataho bitandukaniye n'amabi canke ihohoterwa bakorerwa. Si ivyo gusa, abo Barundi umuntu wese agize ngo harabaza ivyo bintu ivyo ari vyo, ngo baca bamusubiza inyuma canke bakamupfunga, bigahava bimuviramwo guheba no guhagarika urugendo yaragiyemwo mu gihugu ca Tanzania. Mwomenya ko ivyo bikorerwa ingenzi zose zivuye canke zigiye mu Burundi zikoresheje umupaka Uburundi buhana n'igihugu ca Tanzania. Mu gihe rero Uburundi busanzwe buri mw'ishirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango w'ubuseruko kandi bukaba buhuriramwo n'igihugu ca Tanzania, abanyagihugu barababazwa no kubona bafatwa bene uko, ngo kuko basigaye bakurwa mu bandi ku mirongo batonze, aho gushirirwamwo ikidodo ca murekarengane mu gitabo c'inzira, ni ukuvuga pasiporo, ngo bagashirwa ku ruhande nayo abandi bava mu bindi bihugu bakarengana, umurundi nawe ajumarariwe, bakibaza ico abategetsi b'u Burundi bariko barakora bikabasiga. Nayo akamuna kuri bo ngo ni ukubona umuntu ategekwa guterwa urushinge atavyiteguriye, kandi babanje kumuhohotera mu gihe batanazi ko n'izo nshinge baterwa zoba zikwije ibisabwa. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko BBN yarayihagaritse ikinyobwa Saporu ku mvo zitandukanye n'iza Perezida Ndayishimiye. Ikigo BBN caraye gitangaje ejo haheze kw'igenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'indwi 2024 ko gihagaritse ya nyobwa Saporu imaze iminsi ivugwa ko vyinshi mu Burundi. BBN ikaba ivuga ko yakoze isuzuma ry'ivyo binyobwa isanga ababikora barabeshe mu kuyita umuvinyu kandi ata camwa na kimwe bakoresha mu kubikora. BBN ikaba imenyesha ko ingingo yayo idafatiye ku vyo Perezida Ndayishimiye aherutse gutangaza ko Saporu ari uburozi. BBN ikaba ivuga ko mu isuzuma ryayo itigeze itora ivyoba bishirwa muri Saporu bishobora kwica umuntu. Iyo ngingo ya BBN ije mu gihe mu ntara zose z'igihugu Saporu iriko irabuzwa na buramatari. Ejo hiriwe harasakwa amabutike yoba adandaza Saporu mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Muramvya ndetse n'ahandi. Aho bazifashe hose igipolisi cagenda kizijanye. Ingingo yateye imyidogo mu badandaza bavuga ko baguye mu mporero mu gihe aho barangura Saporu yari yemewe mu gihugu, none bakaba bagiye guhomba ata kosa bo bafise. Ejo haheze mu Kirundo, Perezida Ndayishimiye yarasubiye kumenyesha ko Saporu ari uburozi bukomeye ku buryo imaze kwica ubugabo bw'abatari bake. Kuwa gatandatu mu Kayanza, Perezida Ndayishimiye yari yasavye ko hoboneka buramatari yiyemera akabuza Saporu mu ntara yiwe. Buramatari wa Kirundo yabaye uwa mbere kwitaba akamo n'abandi baca baboneraho. Hagati ya Perezida Ndayishimiye avuga ko Saporu ari uburozi na BBN ivuga ko ata kintu cica kiri muri Saporu n'indavuga ukuri. Inyinyurana ku kibazo ca Saporu ryoba ritanguye ku Rwenge. Inyuma ya Saporu leta yoba itegekanya guhagarika n'ibindi binyobwa bifise alukoro nyinshi cane ku buryo navyo nyene bivugwa ko biriko bironona amagara y'abantu na cane cane mu rwaruka. Ubwo nta mategeko akwiriye gutorwa akingira abana n'urwaruka kugira ingingo ntizize zirafatwa mu kajagari. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe.
Nayo mu yandi makuru kandi nuko Kenny Claude Nduwimana yarayasabiye gupfungwa imyaka 5 no gutanga ihadabu ry'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Parake ya Mukaza niyo yamusabiye ico gihano mu kurangiza imburano muri sentare nkuru ya Mukaza, hakaba harejo kw'igenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'indwi 2024. Ubu hakaba hasigaye kumenya urwo sentare izomucira. Kenny Claude Nduwimana yahagaritswe muri Gitugutu 2023 yagirizwa kwambika ibara bamwe mu bategetsi no guhungabanya umutekano w'igihugu. Kenny Claude Nduwimana yamenyekanye mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza mu biganiro yakora vyo kwifatira mu gahanga abatavuga rumwe n'ubutegetsi be n'abaharanira agateka ka zina muntu. Muri ico kiringo yarambika ibara abo bategetsi b'ubutegetsi budakunda iperereza n'inzego z'umugambwe CNDD-FDD zikamukomera amashi. Mu nyuma yanashizwe mu rutonde rw'abamenyeshamakuru bakorana n'umurwi CVR, aca atanguza ibiganiro bituka abatutsi aho atatinya kubagereranya n'imbwa. Naho amashirahamwe n'amaradiyo hatari make yagumye yiyamiriza iyo mvugo ibiba urwanko, Kenny Claude Nduwimana yari yagumye ari ntakorwako kandi ntiyigeze abazwa ayo majambo yo gutuka ubwoko bwose. Benshi bagiye gutangara muri Gitugutu 2023 aho Petero Nkurikiye avugira iperereza ry'u Burundi n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano yaduka atangaza ko Kenny Claude Nduwimana na Medare Muhiza aribo binyegeza inyuma y'imbuga zo kuri Twitter canke X zitwa King Umurundi be n'umuhinga yigenga. Abantu bose bibajije ibibaye mu gihe Kenny Claude na Medari bazwi aribo bahora bakoreshwa mu kwagiriza abatari bake ko ari abanzi b'igihugu. Intahe yanje: Kenny Claude Nduwimana ntiyigeze aba umugenzi. Jewe ndi mu bantu yambitse ibara inshuro nyinshi. Nta binyoma, nta bwicanyi atanshizeko n'ubwakozwe nkiri umwana muto cane yarabuncizeko. Akarorero ni ingene yavuze ko nakoze ubwicanyi mu rwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'1988 kandi ico gihe nari umwana w'imyaka 12. Naba iwacu i Makamba mu bumanuko bw'u Burundi, ahantu ataho hahuriye n'intara zo mu buraruko nka Ngozi komine Marangara ndetse na Kirundo komine Ntega. Yarongeye arabandanya kwigisha ko nakoze ubwicanyi muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995 mu gihe jewe ninjiye kaminuza mu mwaka w'1998. Iyi myaka 3 inyuma y'ubwo bwicanyi, Kenny Claude ntaco atakoze ngo ankure agahuzu. Ariko ngomba ntangaze icese ko jewe nzi neza abantu bitwa King Umurundi n'umuhinga yigenga. Ndazi abaribo, ndazi niyo bari. Abo bantu ntaho bahuriye na Kenny Claude Nduwimana. Sinzi neza muri kino gihe ingene parake ya Mukaza yoba isigura ivyaha vya Kenny Claude, ariko nimba hakirimwo ivyo kuvuga ko yoba ariwe King Umurundi canke umuhinga yigenga canke nimba bamwagiriza ko ariwe aha amakuru abo bantu, ndamushingiye intahe ko ariko yambikwa ibara. Petero Nkurikiye yaramubesheye bikomeye. Nimba abacamanza bariko baraca urubanza rwiwe bashobora kubona iyi ntahe, ndabasavye ico kintu nibaze bubahuke kugishira mu vyo bazofatirako mu rubanza rwa Kenny Claude Nduwimana. Ndabisubiyemwo, Kenny Claude Nduwimana si umugenzi wanje, si n'umukunzi wanje, ariko sinipfuza ko hari umuntu n'umwe yocirwa urubanza rwubakiye kw'iremenanya n'akarenganyo. Ino nkuru nayo nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.